Yo, ladies and gentlemen, nibaza ko mumeze sawa abakozi ba Nuja Entertainment, neza na neza. Turakora subscribe ikore hano kuri Nuja Entertainment ku rubuga rwa YouTube no ku rubuga rwa Facebook hari page ya Nuja Entertainment. Yes, ikaze ni karibu kabisa tugira tuyage filme dibu tugira turaba abacineaste iki turabe side na no rubugido bariko barakora canke abariko rasirukira filme no musi bariko bavuga ati ntiturabona yindi filme subirira igihamugisha twabonye kera mpaka n'umwana n'ahantu bavuga Igiswahili bayiraba timbega vyafiriye ku bandi bacineaste ese bimeze gute cinema ihemba gute canke se abakina cinema bayo gute mu buryo bwiyago nivyo tugira tuyage ko Jeumva ni Jamal of the MC Voice of the Money, Mike Massa Peacekeeper, Motivation Champion, Tojo, Animal au désert. So asseyez-vous confortablement et c'est parti. Voilà, nkuko mpejeje kubivuga ni cinema yo ngaha mu Burundi twagiye tubona abandi tugiranye no migwi tugira tuzani no migwi turabe nkizi za BMT turabe za Truafa turabe za Babel Ndwa za Basoro za Major TV n'izindi nyinshi baremi bariko barakora ni benshi kabisa Mr Sami wese ariko arakora ni bon. Rero aba bacineaste aho Mimi Mireille ni bamwe mu bacineaste kabisa bariko barakora cyane. Mimi Mireille aherutse no kubasinya contract ya muri mu Rwanda yo muri zacu kugira ngo izo iracisha kwa filme yiwe. Ni benshi bakunze kuba bagaruka ku iterambere ry'abantu b'abacineaste, ni benshi bakunda kuba bagarukana ku iterambere ry'aba bantu basanzwe bakina filme basanzwe batanga ubutumwa bicaye muri filme. Ariko ingorane ziza kuba ari zazi nico gituma nakiza ingorane ziza kuba zazi nizisa nizo mu muziki uza gusanga abacineaste biro bavuga ati twebwe dukora ibikorwa byinshi kandi birenze ariko tukaza usanga turiko twinziza dukeye kubera kino munsi namba iki kintu twamatugaruka ko namba tutararonka monetization yo kuri YouTube canke no kuzindi mbuga nka Facebook canke TikTok n'izindi biratuma hariho ikintu tutaronka nambi no munsi umucineaste ari karinziza par exemple nka 5 million canke 3 million amahera ino musa kayatura 3 million canke kagira ino musi dufise ntuze ya visibility ya YouTube dufise YouTube monetization vyoduza amafaranga y'abantu yaba bakora ibihangano basanzwe baronka ino musi kandi koko nivyo urashobora kuvuga ati ngira nkore ikintu cha film ngira nkore film cha project ya film ukainvestisamo nka 10 million cyangwa 8 million ariko ntanagaruke nturamana abacineaste benshi bagenda bagaruka bavuga ati twebwe amahera menshi dushira muri film ntagaruka nkaca nibaza ati none ni gituma kibatera intege ni giti gituma uza gusanga umuntu akoze film imyaka 10 imyaka 5 turabona nk'abo ba Fanny Lavine ba Abel Nduwayo ni benshi kabisa bamaze imyaka myinshi muri filme kandi bayikinye igihe kirekire n'abantu ni Mugisha company aba bakinye filme ya Mugisha bamaze imyaka irenga kenza bari ku kivi bariko barakora bro kandi ntibacika intege ino munsi rero tugaca tubona ama company usanga ari karasinyisha abacineaste ni make niho boronkera opportunity yo kugira ngo baronkera amafaranga canke iki rero iki kintu cyo kuvuga ati nturaronka YouTube monetize kugira ngo bisanzure mu bikorwa byabo ino munsi niyo shora kuinvestisa 30 million muri filme kubera bavuga ati nanzozana ucu usanga uri kurahomba bro ucu usanga uri kurahomba ariko turabona abantu babaye abaridea haba ba Fanny Lavine aba nuno mufasha wiwe no haske aba Abel Nduwayo ba Mugisha barapambanye bro kandi igihe bariko barayikora si nkubu kabisa ko kuba bobo bakoze muri condition mbi cyane kandi barabikora n'ubu bakaba babikora ibaze abantu bariko barabikora ubu nabo bariko bakorera muri condition itari nziza cyane ariko itandukanye niyo bakoreyemo ino munsi Fanny Lavine arifata agatwara irebe best influence agatwara ubushimwe bugiye butandukanye bivanye n'umwete ari umuntu w'umumama bro ari umuntu w'umumama kabisa ariko ugasanga ubushimwe bw'inkerebutsi vyose ariko arabikora ino musi turabona baba Mimi Mireille bariko baraza neza kandi ni bamwe bafise ubu visibility meze neza cyane bafise influence lenze
mbere n'uwo mwaka weze bavuga ko washobora gutwara irebe best influencer nuko vyabayemwo intuze tutoreka kubivuga. Rero uno mwigeme nawe ari mu bantu bariko baratuma film no musigira kanovera isohoka kandi isohoka kubera kino musi namba yarabonye muri zacu bagashobora kuvuga ati dusinyisha umurundi ni kubera babonye afise ibikorwa vyiza mu buryo bibonekamwo bwa video cyane n'uburyo bikoze bakavuga ati uno mu cineaste rifoko ibikorwa vye biza biraca nga ni contract baguha yo mwaka wose. Rero ino musuza gusanga umucineaste arakoze imyaka imwe ibiri ugasanga arafise imodoka guwagira ariko ugaca usanga hari wakuze kera no gushika no batarayiro. Ivyo bintu niho benshi bakora kuvuga ino musi urashaka kubukora film twese twadukora filme turi babiri cyangwa batatu mukabona giterambere riranyarutse cyane wewe riguma ryisubiza inyuma. No musuza gusanga abacineaste mundwi apostinga gatatu kubera kugira aganya amafaranga menshi kuri YouTube naho nyene ivyo na amafaranga menshi ba wasohoye kuko namburi ku postinga gatatu mundwi numva nibikorwa bitatu canke nubwo cyo bakimwe urumva muga n'amafaranga asohoka kuko nambwo uvuze ati episode imwe ngira ndayikorere 500,000 600. Ibaze uri kurakora nka saison ifise ama episode hafi nka 30 n'amafaranga menshi cyane. Rero mu gihe uri kurasora kimwe birerekana neza ko uburyo butaraba bwanyabwo nico gituma udagusanga no kuri YouTube uzakuronka amafaranga make. Hariho n'ikindi kintu bakunda kubagaruka ko abacineaste bo muri no muri sud kugerageje kuraba muri no ni haba cineaste batembere cyane mugo ugiye kubaza abacineaste bo muri no bavuga ngo ngabo muri sud barikumiye uje kubaza abo muri sud nabo bavuga ngabo muri no nta support batanga bashigikira no kwabo hagati yabo. Ino munsi bakibona umukinyi ari muri side ari karaduga baba bamaze kumurokita kugira bamukoresha hariya tubona amatimoyaje y'abakinyi benshi ubasike bakina muri no mbere no muri side bariko barava mu gake bivuze ko filime yo muri no ifise ingufu zidasanzwe kubera za BMT Truafa n'izindi nyinshi ziri hariya kuko no muri no uza gusanga hariyo Major TV n'izindi ba mwarimu nabande bikiniki ariko ugasha usanga sabantu nyene bari aju kubikorwa gusa Major ino musi ni kirasora film menga zitatu zose cyarimo ni kuvuga hari kisohora filme zitatu cyarimo kugira ingiziganya ama views menshi canke izironka amafaranga menshi kuri YouTube mugabo urashobora gusohora zitatu imwe ikaronka views izindi zibiri zikabura cyo ugasanga zose zironse views ugasanga zibiri zironse views mwirabutse. Nico rero zo gusanga ni kuvuga cinema no muziki biza kuba bigenda umenga bisemblable ukuntu kubera ko ugerageje kuraba ibibazo ni bimwe amasrago y'abantu bakora ibihangano hano uza gusanga aramwe kubera kuza gusanga bose bahurira ku kintu uburyo butaratorega umuti muguga usanga kubera bari abantu nyene kiyo cha jamii uza gusanga bisaba ko baguma biyerekana ko ari sawa ariko mu mufuka atari sawa ariko ino munsi reka dushima Imana kubera ko abariko barabikora ubu bariko babikorera mu nzira nziza. Je ndavye nk'imyaka iheza uwitwa Sami ari karakora n'aba legend frame ba Fanny Lavin no haste we sibirebire kuko yajabishikira mu bintu vyubatse we ntiyasragorinze sinibaza ko kuko yahora akora n'ibiganiro ndamwibuka ba Mugisha ba Bell Soro wari karagerageza kugira ngo filme y'u Burundi igire akanovera. Ino musi twaramenyeye tubona ama filme ari ibintu byo kuganira nini ugasanga ama subject namwe cyo ugasanga wabonye subject ku mucineaste wo muri par exemple wo mu Nigeria warazi ko bakinye muri Cyongereza ugacuyizana nko mu Kirundi mu subject ugacu usanga ni imwe. Ino musi mu Gasoro ariko azana yindi sura nziza ya filme. Ino musi nico gituma navuze ati reka nzane no deba kugira ngo tuyagire hamwe kugira ngo namwe muza kumfasha muze kwandika muri commentaire kugira turabe ko vyogenda. So like agerageza kuzana iyindi sura ya film kuko ugiye kuraba ama filme yiwe uza gusanga ama filme ya action to action kandi ibintu biboneka kandi ariko akora vya bintu biryohera abantu ni kuvuga ariko akora ibintu biryohera ntuze ya
abantu bose ino musi hari abantu uza gusanga mu mafilime yabo bariko bibaza ku ngo n'imiryango umwana ntazuza kuyiraba ingo n'imiryango umujene ntazuza kuyiraba iraba bikwiye mugabo uno mujama ariko akora ibintu acanga kugira ngo umuntu akuze aza kwisangamo nabajya bato baze kwisangamo nico gituma film uzanga ifise akanovera sora vraiment coup de chapeau ariko azana amastile menshi mashasha kenshi uza gusanga amafilime yiwe arenze cyane ariko azana new style zituma abantu abamotiva zituma abantu bavuga ati no musi nandwe filime yo muri turashobora kuvuga ati turafise ikintu twishimire je turafise abantu baba content ba creating bafise umutwe wiyumvira gushika kure ivyo rero nivyo twari tubuze nibuka kera filime twarabazari zo mu Rwanda ariko sinabona je ubu kuvuga ngo urumva ngo umuntu ariko ara filime mu Rwanda ivyo vyari ivyo vyari vya kera vraiment no musi dufise amafilime aryosha abakinyi bararenze baranasohoka nico gituma u Rwanda rucije ikintu citwa media bafise media ikaze vraiment mu Rwanda ntawe urika kwivuga bafise media ikaze bafise uburyo bakora mu bintu vyabo kandi uza gusanga umwe yapostinze ubundi aca kareka usanga abantu barengeje bafise amaviews hafi ngo 100k za 50k mu munsi umwe ibintu nabonye nk'ivyo vya 5 ku munsi umwe BMT irabikora True Alpha irabikora sometimes irabikora urumva ko ari ibintu vyiza cyane rero abakinyi ba cinema kumere kabisa abari ku kivi mukore abatari ku kivi nabo mugaruke kubera ko nimwabita ni bande bazosigara babikora rero urugaba ariko baragutukurwana kugira ngo tureko na YouTube monetization yoza basi YouTube meze iri monetize yoza nimwakora ibikorwa vyiza bizoshikira mu gikorwa ciza kugira amafaranga yinjira ari menshi urumva zo bari akunguko kuri mwebwe rero nuko bimeze yes Jamal for the MC of the money make masterpiece keeper motivation champion who told you animal all desire utarakora social ikabisa uyikore tujane muri biganiro vya entertainment na showbiz tuze dusubire mu bindi biganiro bicano kuri Nuja Entertainment neza tuze dusubire mu bindi biganiro bicano hasta la vista peace out.